aho ni mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe mu gikorwa c'abashikiranganje bashasha barahira. Mu gihe hahora abashikiranganje 15 uwo munsi tugiye gutunganirizwa na 13. Ubushikiranganje bw'amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi bwafatanijwe n'ubw'ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntanganguvu nabwo bugiye kurongorwa na Kibeya Hassan ari nawe afise imyaka mike mu bashikiranganje bashasha. Imbere y'Imana ushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Dr. Hassan Kibeya, ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka, amasoko ntanganguvu, amahinguriro, ubudandaji n'ingenzi, ndarahiye ko tazotigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwiriza, kandi yiyemeje ko zoharanira n'inzigano ineza y'Uburundi n'abarundi. Igisata cyo gutwara abantu n'ibintu cahora muri ubwo bushikiranganje bwahavuye cafatanijwe naco n'ubushikiranganje bw'inyubako, uburaro rusangi n'ibikoresho bwahawe Nzobaneza Jean-Claude. Jewe Jean-Claude Nzobaneza, umushikiranganje w'inyubako, uburaro rusangi, gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibikoresho, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa, kandi yiyemeje ko nzoharanira n'inziganya ineza y'Uburundi n'abarundi. Ubushikiranganje bw'ubutungane nabwo bwafatanijwe n'ubw'agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira buzotwagwa na Katihabwa Artemon. Jewe Artemon Katihabwa, umushikiranganje bw'ubutungane, agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira, ndarahiye ko tazotirikana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa, kandi yiyemeje ko zoharanira n'inziganya neza y'Uburundi n'abarundi. Ikindi cyahindutse n'ikijanye n'ubuhinga bwa none bwahora mu bushikiranganje bwo guhanahana amakuru bwashizwe mu bushikiranganje bw'ubutunzi n'ikigega ca leta bugiye kurongorwa na Ndikumana Alain. Imbere y'Imana ushobora byose, imbere y'umukuru w'igihugu, imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, jewe Alain Ndikumana, umushikiranganje w'ubutunzi, ikigega ca leta n'ubutunzi fatiye ku buhinga bwa none. Ibisa n'ibitahindutse navyo n'abashikiranganje batatu gusa bahora muri leta iheruka bagumijwe mu mabanga y'ubushikiranganje. Abo nabo ni Nijimbere Marie Chantal yagizwe umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Havyarimana François yagumijwe ku bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi, hamwe na Baradahana Lidwine bagumije ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu.